dusome umurongo dusome dere ku murongo w'umunani. Maze arambarira ati aya mazi atembera iburasirazuba azomanuka mu kiyaya Araba arinda ashika mu kiyaga c'umunyu, niyashika muri ico kiyaga azokiza amazi yo muri co. Kandi aho urwo ruzi ruzoshika hose ikintu cyose kizima gikunda kunyogomba mu mazi kizobona uko kibaho. Kandi hazobamwo n'isinzi ry'amafi ryinshi kuko ayo mazi ashitseyo. Kandi amazi yo mu kiyaga azokira ikintu cyose kizima kibona uko kibaho aho urwo ruzi ruzoshika hose. Kandi abarovyi bazohagarara ku nkombe zacu uhereye kuri Enigedi ugashitsa kuri Enegulayimu. Hazobaho gutera insenga, hazobamwo amafi y'ubwoko bwinshi nk'amafi yo mu kiyaga kinini, kandi azoba ari menshi cyane. Ariko ivyondo n'ibishanga byo ku nkengera yacu ntibizokira, bizoheberwa umunyu. Kandi ku nkombe y'ubwo ruzi hakurya no hakuno azomera igiti cyose cama ibiribwa, ibibabi byavyo naho bizokabirana, kandi n'ivyo vyama naho bizobura. Bizohora vyera bijana n'ukwezi ko gutasha uko amazi abitunga urusengero. Ibyo vyama bizoba ibyo kurya, n'ibibabi byavyo bizoba umuti wo kuvura. Amen. Mana maze iminsi iriko iratuganiriza, twatangiye ku munsi wa Mungu turiko turavuga ku ijambo ryo guhinduka. Haleluya. Ryo guhinduka umuntu akaba musha, akaba igikoresho kizima c'Imana, ugakorera Imana nyabyo. Twaragerageje kuvuga ibintu bitandukanye. Ezekiel yavuga amajambo narababwiye ejo ko bari mu kinyago, ariko ikintu cyatumye Abisirayeli baje mu kinyago byari ibyaha byabo. Mana yari yarababwiye ngo nimwagenda mu cyo gihugu ci Kanani muze mwirinde kwifatika. Bene ayo mahanga bari abanyangeso mbi, bari abanyabyaha. Mana rero irabategura hakiri kare, bakiri mu nzira, babwira ngo nimwagera muri ico gihugu nimuze mwifatikanye n'ayo mahanga, abari muri ico gihugu muze mubaherengeteze. Ariko bagezeyo bakoze ikosa yo kuziguriza amahanga amwe barayasigaza. Haleluya. Byababereye ikibazo gikomeye cyane. Haleluya. Bageze ahitwa Gaza, ariho Gaza ubu niko hitwa kuva kera, basanga abakobwa beza. Baravuga ati abakobwa ntawo barandura, antuka tukatubareke. Nibo bavyaye Delila, uravyumva? Nibo bavyaye Delila. Delila yishe Samusoni. Ibintu umuntu agenda asigaza mu buzima bwiwe nibyo bimukwegera karambaraye. Yesu atugirire neza. Bagiye bahura n'ibyabo kubwo amahanga yagiye asigara. Turipfuza ko aya masengesho dusenga yo tubera ikirore. Amen. Buri gitondo tuzinduka hano kugira ngo twirabe. Iyo umuntu aje mu nzu y'Imana abaje kwireba. Nibaza abantu benshi iyo muvuye muhira ubanza iyo muhejeje koga weje no kwisiga urireba.
uraronsa akanya ngo woge uriraba kugira ngo urebe ko atatuntu twafashe hano. Rero iyo tuje mwaya masengesho tuba tuje kwisuzuma kugira ngo umunsi uze kugenda neza. Haleluya. Idukwiriye kuba abantu b'abanyedini b'imico n'imigenzo gusa bagendera ko ariko ataminduka bafise. Haleluya. Praise. Abafarisayo bari abanyedini ngo bubahiriza amabwirizwa ya Mose 12 yari 10 n'ayandi yashamikiye ko ashika 600. Barafite amabwirizwa menshi ayo baragerageza kuyubahiriza, mbere ngo bakayambara mu gatuza, ayandi bakayashira mu ruhanga kugira ngo ubabonye wese ahitira bamenya. Ariko ayo mabwirizwa yari nyuma ntabwo yari ndani. Nidukwiye gutunga amabwirizwa y'Imana inyuma, dukwiye kuyatunga indani. Haleluya. Amen. Ariko utagiye mu ijuru ubona ijuru yoja mwonde. Umuntu usenga iminsi 7 kundwi. Haleluya. Utagiye mu ijuru ninde yojayo? Uba ari ikibazo gikomeye. Usenga iminsi 30 kuri 30 igize ukwezi. Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kuwa Mungu. Ukwezi kugashira utonda mu nzu y'Imana. Nawe bigenda gute kugira ngo umuntu ashobore kuba yo Mariyo asenga gutyo ariko ubuzima bukaguma bumeze kwa kundi? Haleluya. Niba taminduka zoba zihari ko bari kurondera umutsima, nabwo ko bari kurondera Yesu. Ariko niba turiko turarondera Yesu, dukwiye kugira impinduka mu buzima bwacu. Birivuga ngo Efraimu yifadekanije n'ayandi mahanga, amahanga mu maringomezi atabizi. Haleluya. Abisirayeli amahanga yera bamaze imbaraga. Usomye mu gitabo ca Samweli wa mbere, hari abisirayeli ngo bagiye kubwira Samweli, baramubwira ngo bwira Imana iduhe umwami, natwe dukeneye kumera nk'ayandi mahanga yose. Ntabwo dukeneye kumera nk'ayandi mahanga yose, dukwiye kumera nk'ubwoko bwera. Birivuga ngo muri ubwoko bwatoranirijwe mukoranijwe kuba abami n'abaherezi. Umwami ntabwo apfa uko yigenjeje. Haleluya. Ubu dufate nka minisitiri yoca ngaha ku Musaga, dufate ari havuka agasanga bariko baranwa banwiki, bakunda kunwiki ngaha ku Musaga agaheke, agacapuka ati ndagakumbuye rero shofe hagarara manze numvirize ndabonye abajama banje. Hari urwego umuntu agerako akagira ibintu atandukanye navyo burundu. Urwego ariko ntirubimwemerera. Natwe urwego turiko rw'abana b'Imana rwo gukiranuka hari ibintu rutatwemerera. Nimba wewe aho ugeze urwego uriko rukwemera gukora byose, hari ikintu hajije. Haleluya. Ubundi umuntu akijijwe ariko araja mu ijuru, ntapfa n'ivyo ariye, ntapfa n'ahaririye. Nigeze kugenda menga muri vie, sinzi ko ari muri vie cyangwa ari mu byiza, mbona abantu bari smart bo mu muci bagenda barakubita igitumbura mwibarabara. Igitumbura umwami ivyo yobishobora kubikora? Ari kintu ngo nuko yashonje ngo fate igitumbura ngende rege mwibarabara. Nigeze nimashonje kuri abantu nicara nkajya mejeje nkagenda nihanagura. Umuntu ariko araje mu ijuru ategeza kugira imico y'ubwami. Kwa Yesu yaravuze ngo nimwasenga ngo muvuge ngo ubwami bwawe buze. Iyo ubwami bw'Imana bwaje muri twebwe hategeza kuba yiminduka. Haleluya. Amen. Guhinduka. Muri ibyo yavuze ngo guhinduka birashoboka, biterwa n'ico wahisemo. Abisirayeli Imana irabareka barabajana, Nebukadineza arabajana. Bagize ku gitondo kimwe basanga igisara cyose kirugarijwe, nta usohoka nta winjira.
nebukadineza arabafata arabamanukana bamara imyaka 70 bari Babylon. Ubuzima bwabo butakaza ibyizigiro, ariko Imana yongera guhagurutsa abahanuzi bazana message z'ivyiringiro. Haleluya. Barababwira ngo muzosubirayo muduge. Muri Ezekiel 37 ku murongo w'11 avuga ngo nuko arambariye ati mwana w'umuntu, ayo magufa niwo muryango wose wa Isirayeli. Ehe, baravuga bati amagufa yacu arumye n'ivyizigiro byacu birabuze, turashize rwose. None vuga ubabarire utukuni ko umwami uhoraho agize atenzorangaza imva zanyu baduze mu mva zanyu mw'abantu banje, kandi nzobashikana mu gihugu c'Isirayeli. Nuko muzomenya yuko jewe nduhoraho igihe nzoba ndangaje imva zanyu nkabaduza mukava muri zo mw'abantu banje, kandi nzobashiramo mwemu wanje muyo bazima bashire mu gihugu canyu bwite, maze muzomenya ko ari jewe uhoraho nabivuze kandi ndabishikije. Haleluya. Imana irabwira ngo naho mwagiye muzokongera kugaruka iki gihugu, igihugu canje muzokigarukamo. Ushobora kuba uri ngaha, hari ibyo watakaje mu mwemu yawe, hari ibyo watakaje mu masengesho yawe, hari ibyo watakaje mu myanya wari ufitaniye n'Imana. Biracashoboka ko naho waba umeze nk'uwapfuye, ko Imana gusubiza mu buzima. Imana gusubiza mu buzima, ngo muzokongera mupfeyo mugaruke mu gihugu cyanyu bwite. Haleluya. Kigihe Ezekiel ajya twasomye 47, Imana yamweretse uruzi, igihugu cyari cyarumye kitakigira ibyiringiro na bikeya, kitakigira ejo hasoza. Ariko Imana imwereka uruzi ruvuye mu rushenge, babona rugenda rwiyongera. Nifuza ko umuntu ari hano muri iki gitondo azinduka hano buri munsi mu gitondo, mu mpemu yiwe yogenda atera duga, tera uzamuka, kumenya Imana ugenda uzamuka. Nuyabonye amazi, nta muntu avuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Oya, buri munsi ugenda uzamuka pole pole. Rero ukuntu uza ngaha mu masengesho burakeye, ugenda uduga kumenya Imana, gusobanukirwa Imana, ugere ku rugezo gusobanurira Imana abandi. Haleluya. Ngo abona amazi atera duga kugeza igihe ngo amazi aba menshi. Ukwiye kurugera ku rugezo ukuyoborwa na mwemu yera, kuko hageze igihe ngo ataba controller ngo ayo mazi ajabuke n'ibirenge bisaba umuntu yoga. Igihe kirageze ngo abantu twoge mu ruzi rwa mwemu yera, twoge. Haleluya. Ako byarihe bya kera, abantu bakera bahora batubwira basoko n'abandi batanguye iby'Imana, bimwe bari bahora babamwo by'imbaraga z'umwuka wera, bwabo byutse byareveye byakanguro, abantu bagira hano bakunda Imana. Ubureka ndababwire, ntuhave wibaza ngo abantu kuba buzuye ama eglise ngo ndireveye abantu bari, kuko ikigaragaza ko abantu
cyangwa yokororere hasi mu rushengero urabe amatelefone mu rushengero yibwa n'abandi, amasaha kamera y'abadamu yibwa n'abandi mu rushengero. Ubu mu maeglise usanga hari amakamera mu maeglise kamera, kandi biratahuritse. Satani agenda twinjirana. Rero abantu bakeneye kuzura nkemu, abantu bakeneye kuzura ubwiza bw'Imana ku buryo bagenda kuzana impinduka hanze, ngo aho hantu, ngo ayo mazi aho yatembeye ivyari byarapfuye byabaye bizima. Dukeneye kuba abantu bazana impinduka aho tubaye, aho dukorera. Haleluya. Abantu bagakizwa utiyura babwira Yesu bivanye nuko bakubona, bivanye n'imvugo, bivanye n'inyifato, bakavuga ngo Imana ya naka turagomba tuyikurikire. Utiriwe uravuga amajambo menshi. Abantu ngo bitegereje Petero n'abandi bantu kuko buzuye imbaraga z'Imana, babwira Petero ngo none tugire dute? Arabwira ngo mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe. Ibihe byo guhembuka abo n'ingene biza bivuye mu nyonga z'Imana, mwihane muhindukire. Barabarabye babona bafise ubushobozi. Paulo ngo yigeze kugera mu gisagara kimwe, ngo abantu baravuga ngo karabaye turapfuye, Imana zambaye umubiri zatumanukiyemo. Muri uko murumva, Imana zambaye umubiri zatumanukiyemo. Aba mukwiye kuba Imana hajya mugeze birivuga ngo Imana yatugize utumana duto. Abantu bakubonemo Yesu, uvuze bavuga tuni Yesu avuze. Amen. Uri kuragenda ingene wishura, ingene uganira, abantu bakubonemo Yesu. Haleluya. Umuntu nashire muri silence ya telefone. Haleluya. Impinduka zawe zizohindura byinshi muri wewe no muri benshi. Imana tugirire neza. Ariko birababaje, narababwiye kwa Mungu, ni kwa Mungu nayabwiye cyane kwa gatandatu. Umunyabwenge umwe yinjiye mu rushengero kwa Mungu, ngo yinjiye mu rushengero ngo asanga mu rushengero ntaco atandukaniye ko no hanze. Intebe bamuhaye aca yicara araba hanze yicaye mu muryango. Aramubaza ati ibyo koze n'ibiki? Tisanze isi mu ishengero. Isi ndayisanze mu ishengero, nenda yihunze, nenda yisanze mu ishengero. Isaku twazeruka hanze neza arinjiye no mu rushengero. Ugwanko twaruheruka mu bapagani ne gwarinjiye no mu basenga. Haleluya. Nitunezererwa bagenzi bacu, kwire kunezererwa mugenzi wawe. Nimba yazamutse ku rundi rwego rwiza, umunezerererwe kuko nawe niwe ukurikira. Imana nihezagira mugenzi wawe, nawe izobiguhezagira. Haleluya. Nimba Imana yamaye ko kamodoka ubinezerererwe. Haleluya. Kuko nina gusanga mu nzara nzo gusiga. None nzokwicara mu bibanza hajya yicaramo abantu batanu, nzobyicaramo byose. Imana niyo yabaye guhaye inzu, iguhaye kugira ngo ibanemo n'abandi. Imana iguhaye umugisha, iguhaye gusangire n'abandi. Nezererwa mugenzi wawe ko Imana yamuhezagiye. Uko niko kwa kugenda umuntu amazi aduga, amazi agereranywa na muhemu yera. Haleluya. Amazi ni kigereranyo cya muhemu yera, kuko Isirayeli yari yarumye. Usomye muri iki gitabo cya Ezekiel, nuko ntafise umwanya ngo ndabirabe neza, ngo ubwiza bw'Imana igihe Nebukadineza yasambura urushengero, ubwiza bw'Imana bwaciye busohoka buva mu rushengero, kuko bwari bupfutse urushengero. Salomo ahegeje kubaka urushengero yarasenze n'abatambyi ngo ubwiza buraza bwuzura urushengero rw'Imana. Rero igihe urushengero rwasamburwa, ubwiza bw'Imana bwarasohotse busohokana mu irembo ry'iburasirazuba. Isirayeli ifite amarembo, kuri urwo rushengero hari amarembo, hari amantre yinjira mu rushengero, hari amarembo. Rero ubwiza busohotse bwasohokanye iburasirazuba, kandi n'uyu munsi. Haleluya. Kuva urushengero rusambutse muri 70 niyo urushengero rwasamburwa
arusubiramo agongera amabaraza, ariko rumaze gusamburwa nta rundi rushengero rwongeye kubakwa. Ubwiza rero mu mwaka wa 70 igihe Israeli yasamburwa yose, ubwiza bwarapfuye mu kibanza bwahoramo burasohoka ngo busohokana mu irembo ry'iburasirazuba. N'ubu iryo rembo yacakinze rirugaye, nta muntu ashobora kuryinjiranamo, rirugaye kuko ni ubwiza bwaciye usohoka. Ntibaze ngo bwaroye ariko bwasubiye bwapfa. Erega nutakaza ubusabane n'Imana, Imana ntizemera ko ibyo yaguhaye bipfa ubusa, izo bigukuramo ibihereza abandi. Ariko nugira ubusabane bwo kuyegera, nizo gukuramo ahubwo izongereza. Bwiza bwarapfuye ahera. Haleluya. Uzoga onasifiwe. Israeli iritegura kongera kubakwa kugira ngo bongere bubake ingoro. Kuko Bibiliya iravuga ngo ikizira kizoza gihagarara hera urushengero. Igihe ikizira kizoza kigahagarara hera urushengero, nibyo kiramaze kuza mu buryo butagaragara. Antikristo aramaze kuza mu buryo butagaragara kugira ngo ahagarara hera urushengero, ariko mu buryo bufatika azokwinjira muri iryo rushengero rwa Salomo, ruzokongera bwubakwe. Ubwiza buzogaruka ryari? Kristo Yesu agarutse. Amen. Yesu aje, ubwiza buzokongera bwinjire mu rushengero rw'Imana. Ku ngoma ya Mesiya y'imyaka 1000 ubwiza buzoba buri muri rwa rushengero, buzoba bwubatswe. Iyo nshaka kuvuga ko umwanya, ariko ndagomba kuvuga urushengero rwitwa umutima wawe. Ubwiza buzure mu mutima wawe, ubwiza buzure muri wewe. Nukwiriye kuvuga Imana y'abandi, nagukwiye kuvuga Imana yawe. Ukwiye gushingira intahe Imana yawe. Ukwiriye kuvuga Imana yawe. Nabonye Imana ikiza, si Imana ikiza abandi, ni Imana yankijije. Haleluya. Ushingire na icyo wabonye. Petero aravuga ngo ntabwo tubabwira imigani twumvanya abandi, ariko iyo twabonye Imana twakojeje kibiganza, iyo tuzi niyo tubabwira, ntabwo tubabwira imigani. Kurangiriza ku ijambo rimwe, ijambo ryanditse mu gitabo mu bitabo ubutumwa bwiza mu isezerano rishasha, ngo Yesu umunsi umwe aduga umusozi agiye gusenga, adugana n'abigishwa biwe yakunda. Ngo abigishwa be yarafise abigishwa yakunda, ajyana Petero na Yohana na Yakobo, ngo baduga umusozi muremure. Baduza umusozi muremure bari hejuru. Petero na Yohana bafatwa n'itiro, na Yakobo bafatwa n'itiro. Yesu ngo atangira gusenga, asubirana ubwiza bwiwe bwa kera bwa mbere yahoranye ari mu ijuru. Petero ngo yikanguye abona Yesu afise ubwiza ataramuziko,
Yesu, urundi rwa Mose, urundi rwa Eliya. Kuko yarabonye Eliya, kandi umuzababaze Petero yari yarigeze abona Eliya, yari yarigeze abona Mose, ariko uwo munsi aca ahabwa kubamenya. Iyo wuzuye ubwiza bw'Imana uhabwa kumenya Imana, ntabwo bayikwigisha. Imana ntabwo bayikwigisha, urayimenya. Ahita amenya Mose, nawe yari yaramubonye, nta foto yari yarigeze abona, nta foto ya Eliya yari yarigeze abona, ariko ababonye ahita abamenya. Tagomba ngo muzure ubwiza bw'Imana ngere ku rwego rwo kumenya Imana. Satani ntakuvangire. Rero abantu bibaza ngo baramenye Imana, barayizi. Nigeze kubashingira n'ayano ngo abakobwa babiri bari abakobwa baba mu rushengero, bari baritanze nk'igira 10, bari bazi ngo Imana barayizi, bari barasenze Imana, baravuga ngo barasaba ngo Mana uzuduhe tuze tugirire mariage rimwe. Bari abakobwa babiri bakundanye cyane baba mu rushengero, tuze dukore mariage umunsi umwe, tuze turongere abafiance rimwe. Niko murumva, bari bazi ngo bafise amaso y'imwemu. Abantu bakaza kubaresha wapi ngo Imana niratubwira. Kumbe nibagira inzira zo kuvuganiramwe n'Imana. Hanyuma ngo umunsi umwe kuzimu bagira inama, bati bajya abakobwa tuze tubagushe. Muranyu bagira inama, baravuga ati bajya abakobwa tuze tubagushe. Satani apanga inama, ategura abadayimoni, ati mugende kuri mission, bajya abakobwa muze mwabagushije. Tekereza abantu baba mu rushengero bari bagiye gukora isuku, gutegura ibintu byo mu nzu y'Imana, bari baritanze ubuzima bwabo bwose. Umunsi umwe baryamye nka kuri podium, hajye basinziriye, bazabona mu rushengero babaye ku murango, amatara aratse, amaprojecteur abamurika mu maso. Kubera ko iyo umuntu akumuritse itara wari usinziriye cyane, mushobora kumuhangara. Hariya mu matanga y'urushengero bagize gutya, babonayo abagabo babiri bambaye amakanzu yera, batangura kubabwira umvijwe baca barashima Imana, bafata amajeni akujya kwa Rubi, teka twandike icyo Imana igira ivuge. Impamvu kurenga urugezo wo kuba ababebe tukaba abantu bakuru bakuze mu mwema, ushobora kumenya ingene bavugana n'Imana, bamenya ingene bayaga n'Imana. Abo bakobwa baravuga ati Imana iratwishuye. Daimoni irababwira, bibaza ngo ni marayika ariko arababwira ngo mwarasabye, atego Mana nasabye ngo ndabaha amafiance, yego Mana bakoze Mana. Atejo mu gitondo hari ko gatandatu, mu gitondo nzobarwikira abasore basoza bameze gutya, isoza muri femiti hasenze nasabye abasore bafesh dabicu dogenda gutya, bazozinduka abakobwa bazinutse ariko barakubura size bazabona fewit. Ntanza akarorero, yari imodoka nziza kumbura ico gihe, bazabona baraje babona imodoka ije nziza, babona hasuvuyemo ya misore. Iyo daimoni bise marayika yari yababwiye ati bazoza bambaye gutya, bazoba bameze gutya, babicaritse ku ntebe z'imbere. Kumbe ni daimoni zavuye senga bayijeje bahita baja kwa pasiteri, ati twebwe twari ku musozi gusenga kugihara, fate kugihara n'umurenge, turabakozi b'Imana, twariko turasenga umutwaro dufise, twasenze ngo Imana iduhe abafiance. Tutumye kuri rushengero, tugiye kwa abakobwa babiri
abakobwa ati twabo reka ceceka natwe Imana yaritubwiye n'iryo Imana yavuganye natwe yabatubwiye byagezwe n'ukuntu ateza bahita baje kwa pastor ngo ati rero pastor twebwe twashikiye muri maison de passage twipfuza ko mu ndwi zibiri muvuga uduhamagarira imiryango y'aba bakobwa tuvugane batubwire inkwano ntabyo twigwa turaja kuzana imiryango yacu mwebwe nganye ni mwishengero muzokwigabura haba abavyeyi bacu umva abadayimoni babasutsemo imyuka babahumya amaso ndagomba ngo Imana ibaha amaso y'umwuka babahumya amaso bahita bategura mariage bakore mariage umunsi umwe umwahita aja mu nzu yiwe undi mu nzu yiwe muri iryo joro numva ivyakurikiye murabyumva hageze saa 8 y'ijoro idayimoni yambara umubiri wayo zirababwira ati mwebwe mwigize ibitangaza mwavuze ko abona abakobwa mukijijwe mwereko ko mutatweretse twe turabadayimoni misiyo twarungitswe yari yo kubagusha turayihejeje bahita banyiga bari bitwa ko ari imwemu ariko batagira amaso y'imwemu muri iki gihe abavuga Imana ni benshi ariko abayivuga mu kuri si bose Imana iri amaso y'imwemu yo gushobora kumenya abavuga Imana nyayo. Haleluya. Ibikayangana byose si zahabu, ibyera byose si amata. Haleluya. Imana ibaha amaso y'imwemu, muhabwe kugira amaso y'imwemu. Demoni barabagusha bibaza ko ari abimwemu ariko ntibari abimwemu. Egiye wibaza ngo urakikijwe, egiye wibaza ngo uruzuye mwemu yera, wapi naho wuzuye ibindi bita babagusha. Ivuza ko abantu muzinduka muri burakeye iminsi yose hano, Imana yobaha amaso y'umwuka, yobakuza abantu bakuru. Haleluya. Wowe wumva aho hantu uwo mutego baguyemo, wowe ari kuwurengana. Dafise ayandi maso arenza aya maso dufise. Impamvu nababwira ni ibihe turiko turajamo biragoye. Hagiye guhagarara umuntu yuzuye mwemu yaranyabya bandi ibintu byaho byo atari uko uzogwa. Urabona Satani agutegeye mu bukene, azogukubita hasi. Haleluya. Nigeze kubabwira hano Satani nta kibazo afitanye n'amafaranga n'amamiliyari yo yaguha kugira ngo akugushe. Mugira amaso rero, nimba ari amafaranga uronse umenya ati mbega amafaranga apfuye aje mu nzira izahe. Uyu muntu ambwira ko nkunda, umuntu ambwira ko yampaye akazi, uyu muntu ambwira ko agomba ni eske ni ntumwa y'Imana. Haleluya. Ipfuza ko mwokura ngo Ezekiel ngo ubuntu ruzi ngo rugenda ruraduga. Namwe muri iki gitondo mugende muzamuka buke ugende uzamuka ugere ku rugezo rwo koga, ugere ku rugezo rwo kuyoborwa na mwemu yera. Icyo muracumvise, ibihe turimo biragoye. Bantu barakomeretse baragwa, gusa nzi ko pastor yongushije wagize ikibazo wabanye nawe utamuzi, wari ufite amaso y'imwemu yo kumumenya. Mukwiriye kundi sena namwe mukamenya ko ibyo ndiko nababwira ari byo murakumana cyangwa ari byo mugira amaso. Paulo yaravuze ngo ni haza umuntu abazana inyigisho zinyuye nizo twabigishije arakavumwa maranata. Uza kubabwira ngo ibyo nababwiye byose muce mujabyo, ni murabe ko ibyo nababwiye bicana n'ibikorwa byanyu, bicana n'ibyamwa byanyu. Benshi mwarazungurutse mu madini ariko amadini mwazungurutsemo mwarayakomerekeyemo. Nguvuga ngo mwami sizozona ubwami bw'Imana uretse ukora ibyo data wo mwijuru agomba. Si maka ibyo ndagwaye byose uhitira umira umeze ukwiye kugira ururimi rusobanura byo ndakubwiye ukumva
zinguro bega icavuze niko bibiri byita niko bibiri ivuga. Amen. Nawe ufise ubwo burenganzira. Abo muhura bose narababwiye hano ntugapfe kwemera umuntu wese akurambika kibiganza. Stick. Umuntu wese ubonye avuga Yesu mwemeza ge azokugusha wisange uko umunsi uhera niko wumva gukunda Imana bigenda bikuvamo kubera umuntu yakurambitse kibiganza. Imana akorera nayuze nimba utafise icyizere. Ndababwira ndakubwira abantu mwebwe muja gusenga muja hirya no hino muja mu byumba muja mwirinde muzokomereka. Muja ku misozi mupfa kugenda ku misozi gusa uzokomereka. Mwiyubare reka dusenge amasaha aragiye. Haleluya. Imana bakuze. Bibiri avuga ngo nuko nyamwana arakura agwiza imbaraga. Amen. Aba mu bugaragwa kugeza hishuriwe Yesu. Nawe usobanukirwe Yesu. Ninde yababeshi ngivyo tuvuze byose mu mucamwe executor no. Ivyo mwemeza nivyo. Mu gihe hari ibyo. Atari ibyo nupfa. Amen. Umukozi Imana yavuze abayavuze sike bose nakoze b'Imana. Misi ni mibi. Haleluya. Reka dusenga Imana. Wipfuza kugera ku rwego rwahe mu mwema. Wipfuza kugera ku rwego rwahe mu masengesho. Wipfuza kugera ku rwego rwahe mu ngabire zawe. Hari ahantu wipfuza kugera. Wumva ahantu ugeze hakwiye.